ariko badukurikirana bari mu gihugu hagati, hari n'abariko badukurikirana bari mu bihugu byo hakurya y'amazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Ukraine nubwo hari intambara sinzi ko bashobora kudukurikirana, hari n'abariko badukurikirana bari mu Rwanda muri East African Community. Mwese turabakiriye mu kiganiro natwe turafise impano. Uyu munsi rero ni ibintu bidasanzwe, uyu munsi ni special, uyu munsi dufise abashitsi very important persons. Uyu munsi turi kumwe n'umugwi ugizwe n'abasore n'inkumi, abasore babica bigacika, ego nibo tugira tubane, turabatumiye kugira ngo namwe mubane natwebwe neza na neza. Rero reka twinjire mu kiganiro natwe turafise impano. Nkabibutsa ko ikiganiro natwe turafise impano ari kiganiro cyakira imigwi y'abaririmbyi, yaba imigwi y'abaririmbyi baririmba ku giti cyabo ibyo bita brand, hari n'imigwi iri mu makorale bimwe mumenyereye byo mu mashengero, hari n'abantu bashobora kuba baririmba umuntu ku giti ciwe, nawe turamwakira kugira ngo JCTV bandanye imenyekanisha impano z'abantu. Rero uyu munsi dufise umugwi udasanzwe witwa Praise the Lord. Praise the Lord rero ni brand ije kubica bigacika muri JCTV. Turabakiriye muri studio za JCTV. Ego mbega ndeka mbaze uyu mugwi wajirongowe nande? Jewe n'umuvise wanje Clarisse. Ego sinzi ko mushobora kutwidondora president w'uyu mugwi na vice wiwe. Je nitwa Turafise niyo saba, nkaba n'umuentraîneur, nkaba n'umuchef. Kubwanje nuko nyene. Iburyo bwanje turi kumwe n'umwigeme mbona nawe nyene yazishize ko sinzi ko ashobora nawe kutwidondora mwamaze kuvuga yuko ari cegera cyane. Ego murakoze, nanje ku mazina ni Clarisse Iradukunda, nkandi vice président oui band plutôt et praise the Lord murakoze. Okay, thank you very much. Numva mubivuga no mu Cyongereza, mbega abantu tutagira amahirwe yo kwiga Icyongereza tuguma tuvuga Ifaransa cyangwa Kirundi, tuvuge ngo praise the Lord niki? Himbaza Imana. Amen. Amen. Rero numunezero udasanzwe inshuti namwe bakunzi mbandanye mudukurikirana, murabona yuko ari umugwi ushushe urimo abakiri bato ariko bafise amajwi y'igitangaza, niko bambwiye abagerageje kubakurikirana mu bikorwa bitandukanye bamaze gukora hirya no hino, ariko mbone yuko ari akaryo kadasanzwe muri JCTV kugira ngo abantu bose bahora bababaza ivyerekana Praise the Lord, iyo brand none bavuga ko ikora ibintu bishushe iriki ikora gute. Rero na karyo kanyu kugira ngo mubakurikire. Rero uhejeje kumbwira yuko uri vice president wa brand Praise the Lord, mbega wowe warusanzwe ukorera mu ishengero irihe nk'umuririmbyi nkande, wotubwira muri make? Bon, sanze na Jean Sengera muri Église Adventiste du 7e jour, ni shami rya Kamenge aho bitwa mu Rubirizi, niho nsanzwe nduhukira. Ntabwo nayindi muri chorale. Bon, urazi ni band nuko. Yes, abantu bo mu Rubirizi, abadivantise mu Rubirizi, twese duhure ngaha kuri live kuri channel yacu ya JCTV, murabi ivyo Clarisse aja kubakorera. Reka mbaze ngaha ibubamfu bwanje turi kumwe na kizigenza wa brand yitwa Clovis, nko yamaze kubivuga. Mbega nawe warusanzwe uri mu ishengero he? Jewe nsengera mu rusengero rw'abadivantise mu Sindi mu Bukirasazi, ndirimba muri Korone niyo singazi. Nukuvuga ngo uwo mu Rubirizi yahuye n'uwibukirasazi, yarasanzwe ataririmba nawe uririmba. Uyu munsi rero ikaba yabaye ntuzeye nakaryo ko guhura kugira ngo dushire impano twese hamwe. Abanyabukirasazi mwese duhure kuri channel ya JCTV mukurikirane ibyo Clovis aja kubakora very special. Okay, turi kumwe n'abandi kumbure n'umugwi udasanzwe. Reka mbaze umwe muri uyu mugwi nawe umwe atwidondore atubwire n'ahasengera, hanyuma nawe nyine tubandanye. Hama nanje ku kazi nabanyitwa Bandati Alexi, sanzwe ndi umuririmbyi, nkaba ndirimba ku rushengero rw'abadventiste mu Sindi rya Rubirizi ishami rya Kamenge. Neza cyane. Mbega Alex wewe uririmba ijwi rigera kangahe muri Praise the Lord band? Jewe ijwi sanzwe ndirimba ni ijwi rya gatatu bitwa tenor. No ngaha muri Praise the Lord niryo nyene sanzwe ndirimba. Neza cyane. Turabakiriye rero Praise the Lord muri JCTV kugira ngo tubane mushira hagaragara izo mpano zanyu. Reka rimwe na rimwe manze sabe kizigenza w'umugwi atubwire muri make uwo mugwi wabayeho gute. Yego murakoze. Umugwi wabayeho
twaragiye kuririmba ahantu bijya amakorale aja ahantu kuririmba mu gikorane c'amashimwe cigeze kuba mu Kamenge turagenda turumvikana ati bivaye n'ukuntu tubona abandi bariko bararirimba kandi tuzinanye ko bamwe dufise impano zo kuririmba turiyungunganya duja hamwe dukora umugwi dutangura gukora ama repetition dukorera ku muririmbyi 2 3 kwezi gihe tuduga kuko nta bufasha twari dufise abantu badufashe canke turonka amayeda atandukanye ku bantu niho rero abantu baza badutera ivyiyumviro turabona ko bikenewe ko dukwiye kwimenyekanisha kumbonesha kure ya JC bishaye ngombwa ko tuza kwimenyekanisha kugira ngo ibikorwa byacu twari ko turakorera ama repetition tutakorera mu nuzenya dukorera hamwe tugira ngo tuyagaragaze impano zacu bose bazibone. Murakoze cyane uvuze neza ko hari abantu bagerageje kubatera intege bati ivyo bikorwa byanyamajwi meza y'igitangaza ntimuyagumiza ngaho nimuyashire ahagaragara kumbure n'abandi bashobore kubabona hanyuma babafashe kandi nimwihenze mwagize shwa nziza yo kuza gusaba JCTV kuko ni JCTV yitaho ugwaruka ni JCTV yitaho abantu baririmba ni televiziyo iririmba rero reka ndababaze mbega guhura za abantu bava mu mihinga itandukanye basengera hatandukanye ko twamaze kumva yuko vise wawe avuga yuko ava mu Rubirizi Alex ngaha avuga yuko ava bikirasazi n'abandi bavuye mu mihingo itandukanye biroroha kugira ama repetition y'abantu batari hamwe. Ego twebwe mu kugira ama repetition turumvikana turafise groupe ya WhatsApp turavugana nimba no munsi dukora turashobora gukora mu ijoro cyangwa tugakora ku murango amasaha twese tuba tubona ko atworohereza. Harimo gwaruka nagerageje kubona bamwe n'abanyeshure sinzi kumbure ndabishyize mu tuzitizo harimo abiga mu ijoro kumbure hari abiga ku murango abiyo ma repetition muraheze mukayapanga gute? Abonetse abiga mu ijoro turayisiba kubera ko ni band iratandukanye na korale iyo rero tumvikanye umunsi twese dufise umwanya niho dukorera repetition. Okay mbega reka ndabasabe namba hari akaririmbo kamwe mwatuzaniye tubanze twinjire mu kiganiro neza turiko turumvireza kwa kanovera kiyo ndirimbo nce saba umuntu ari mu bihinga bw'ivyuma adushirire ko akaziki kindirimbo imwe baturirimbire hanyuma neza mwumvirize ico bisigura Praise the Lord. Iyo band ni band ije kubica bigacika muntu utaragira subscribe kuri channel yacu ya JCTV ugiye guhomba ama presentation ya brand yitwa Praise the Lord. Ndagusaba unyarutse nego bakubwira subscribe, share, comment uraje kutubwira ukuri kura bibona. Imana muvyo yakoze nahande tubonera ubuhungiro atari muriwe kiranuka kwe kora neza nshuti usobe mu bazotahajuru imbariza Imana muvyo yakoze nahande tubonera ubuhungiro atari muriwe kiranuka kwe kora neza nshuti usobe mu bazotahajuru turirimbe duti haleluya twarazize wa mugwarizi igihasoba maramaye arikababazwa ivyo yakoze bamukurikiye nshuti yanje utazoba muwo mubare turirimbe duti haleluya twarazize wa mugwarizi igihasoba maramaye
kwakuja kugikorwa kuko igihe cyo gukora kiriko kirarangira kora neza nshuti uzobane nawe niho tuzoba umugwi w'abazotaha juru duhamagarirwa kuja kugikorwa kuko igihe cyo gukora kiriko kirarangira kora neza nshuti uzobane nawe niho tuzoba umugwi w'abazotaha juru turimbe duti haleluya twaratsinze wa mugwarizi igihe azoba maramaye ariko ababazwa ibyo yakoze bamukurikiye nshuti yanje utazoba nk'uwo mubare turirimbe duti haleluya twaratsinze wa mugwarizi igihe azoba maramaye ariko ababazwa ibyo yakoze bamukurikiye nshuti yanje utazoba nk'uwo mubare turirimbe duti haleluya twaratsinze wa mugwarizi igihe azoba maramaye ariko ababazwa ibyo yakoze bamukurikiye nshuti yanje utazoba nk'uwo mubare twishime kandi tunezewe ko turi muri uwo mugwi tuzonezerana n'umwami wacu yesu amen amen praise the lord ibintu rero byashushe kuri JCTV turi kumwe na brand praise the lord n'amajwi meza cyane reka manze mbaze uyu chef wabo Yego. iyo ndirimbo wewe uyumva gute indirimbo ni show indirimbo ni show Yes. indirimbo ni special indirimbo irimo ibirungo ego indirimbo ni indirimbo turiko turayumviriza uretse amajambo yayo n'amajwi wumva yuko uri uvuye hasi mengo ugiye mu yindi si impwemu mwagerageje kuyumva Yego. ariko kandi irimo ubutumwa ninde yoba yarakompoje iyo ndirimbo muri brand yanyu jewe nayifonze ivanye n'ukuntu ibende yitwa nico dushaka kugerako nico gituma ari naceshamo ayo majambo wogerageza neza kutuguhereza ubutumwa abariko barumviriza kuko ndafise ubwoba yuko abantu batwawe gusa n'agahogo kuko iyo igihe mwatangura kuburirimba wari we wese yasamajwe n'amajwi meza harimo agasope keza harimo agatenoro keza na basse rero irabirunga yakwe rero sinzi ko mushobora kutubwira mu gitero ca mbere hanini mwashatse kubwirika abantu duhimbariza Imana mu byo yakoze himbariza Imana mu byo yakoze no kuvaye n'ukuntu indirimbo yaryoshe cyane birancanga yego ariko muri rusangi iyo ndirimba hanini ubutumwa twiyikuramwo nubuhe mwashatse gushikiriza abantu bariko barakurikirana JC ubutumwa buri ngaha nuko tudashobora kwicarika impano zacu tugakorera Imana haba mu ndirimbo haba mu kuvuga ubutumwa biciye mu bitabo namwebwe murashobora kuvuga ubutumwa biciye ngaha mu mbonesha kuri ya JC ico gituma rero twaciye tuvuga ati rero reka
duhimbaza Imana igihe tukiriho. Ego na Alex yahejeje kuvuga yuko asanzwe ari no mu yindi korari akavuga ati jewe imvura yagwa itagwa ntegeza kuja muri korari yahari nongere nje no muri band ya Praise the Lord byaramunaniye kwihanganira tuje twize. Imana iguhezagire cyane. Ni indirimbo rero iri kirabica bigacika, ni indirimbo mbere bamwe kumbure bashobora kuba bariko baravuga bati turakeneye no kwibona amasanamu yayo, turakeneye no kubona audio yayo. Ico kibazo abo bantu bo bariko barabaza mwebwe mwocishura. Twaje gukora i live ama audio ari muri studio, ariko mu minsi iza turakora video y'izi ndirimbo kuko ntitwasha dujanga hazose tuziririmbe bivaye na programme yanyu. Twebwe nubwo mo duhereza tukaririmba kuva mu gatondo gushika ku mugoroba kubera ico twiyemeje turashobora kubikora. Rero tuzobibashikiriza biciye kwimbonesha kure nyene. Yes, aguhezagire cyane. Reka subire ngaruke mbaze umwe mu bari ko bararirimba sope nziza, mwebwe mu ibanga rimeze gute kugira ngo ayo maju yanyu numvise ngo muri abadventiste benshi bahora bavuga ngo abadventiste ngo hari ukuntu baranje amaju ugasanga amaju araryoshe, ariko uyu munsi inkuru ibaye impamo. Mwebwe muraheza muka uco tubanza kutubwira n'akazina ubwire abariko baragukurikirana. Wewe muri band ya Praise the Lord ni gute mushika kugo rugero rwo kutunganya amaju neza? Murakoze, amazina ni Irakoze Divine, nkaba nsengera mu rushengero rw'abadventiste b'umunsi w'indi mu Rubirizi, nkaba ndi umwe muri no groupe. Novuga ko ari Imana idushoboza, nta buhinga dushiramo. Ni Imana ibashoboza, ariko Imana irakunda guhezagira icyo umuntu afise, kandi impano afise arayikoresha akayishikana kuri urwo rugero. Wewe nigi kumaze kunguka kuva winjiye muri band ya Praise the Lord? Ni byinshi kuko umutima wanje uraruhuka cyane iyo ndi muri no group. Yego. Ufatiye kuki na cyane uruhugwa niki? Nduhugwa n'indirimbo, amajambo meza ari mu ndirimbo zacu. Imana iguhezagira. Okay, mpejeje kubaza ikibazo umukuru wa we band. Reka ngaruke kuri mushiki wacu asanzwe ari na vice president we band. Ni indirimbo nziza avuze yuko ziriko zirakogwa ku buryo zishobora gusoka zifise amashusho audio visuel. Wewe uri gukora gute gushigikira uyu mugenza kugira ngo ico gikorwa kije mugira? Bon, murakoze. En fait, novuga ati turacari bashasha the first, turacari bashasha, ariko vraiment na urumva ahantu geze urabizi. Urabizi. En fait, peut-être ushobora kunyumva ku radio, ariko ubugiye kumbona no kumbonesha kuri. Vraiment batwitege ko ibintu byiza bitesa bigoshe. Ndibaza hari benshi tudoshikana kugakiza, of course, nk'ihangiro ryacu. Ico ndiko ndakora naco nabo barabizi, ni muri bwabo mwenyene muri gwa rukundo twese dukorera hamwe, nta kuvuga ngo ndi vice, nta kuvuga ngo ni chef. Ico mwashoboye, ico ndashoboye, twese turashira hamwe tugakorera hamwe. Murakoze cyane. Okay, ibikorwa nk'ibi bisaba uburyo. Kumbure murafise ukuntu mwitunganije, ariko kandi nabonye hari abo twigeze kuyaga barambwira ati ama groupe nk'aya aba jeune usanga harimo abanyeshure, usanga ari ibiharuro byahari ku ishure bitorohereza abajene kugira ngo bashobore kwiyungunganya basohore video na audio biri hamwe kuko bisaba uburyo bwinshi. Wewe ico kibazo ucakira gute nk'umumambre wa band ya Praise the Lord? Ego akazina ni Ntinduka Irene, nkuko nyene mubivuze turabanyeshure, ariko turashaka nyene abantu bodufasha mu kudushigikira mu group kugira ngo natwe dushobore gutera imbere. Natwe murabona ko turi abanyeshure turimo turi benshi, dukeneye ubufasha bwanyu. Okay, mu majambo muhejeje kuvuga muvuze yuko mukiri bashasha. Mukiri bashasha, mbega mugo mumaze igihe kingana gute muri kumurakora? Tumaze amezi 3-4. Ni ibihe bikorwa mushobora kuvuga muti twebwe tuje dushushe ibintu ntivyoroshe muri band ya Praise the Lord mu mezi 4 gusa turamaze gukora ibi nibi? Aya mezi 4 twararirimbye muri ETS, twararirimbye ahantu baza badutumira, nuko nyo bidashaka kugenda hadondagura hose nk'ikitavuze hoho n'amamanza. Yego. Okay, muvuze yuko indirimbo zanyu ziriko zirakogwa, ziriko ziranonosogwa, zitosogwa kugira ngo zize nyene zifise kanovera kumwimerere wa band ya Praise the Lord. Bega bimaze kubatwara uburyo bungana gute? Tugiye kuririmba uburyo bidutwara turaterera. Hari aho twagiye turabatera, bariko baragura ivyuma turabaterera insinga, bariko bagura ama brochure y'abanyeshuri bigirako turabaterera ama brochure, ntituhagarika gukora. N'ubu imigambi turayifise gusa ahubwo ingufu zanyu
abariko baturaba nizo dukeneye kugira ngo tubandanize aho tugeze. JCTV iri mu mateleviziyo ariko arabica bigacikana cyane cyane mu gushigikira imigwi nkiyi ariko amatwa nsumira ngo yifuza gukorana na band ya Praise the Lord. Reka ndi kumwe na mushiki wanje ngaha wewe hamwe mwokorana na JCTV wo kwiyumva gute? Kukazina nitwa Francine Uwiringiyimana kuri ico kibazo mutubajije vraiment mwodushigikira cyane rwose tworyoherwa cyane ko twotera imbere twomenyekana ubutumwa bwogera kure cyane tutoba dushika n'amaguru yacu. Yego Francine tukiri kumwe nyene wewe wumva ufise indoto zimeze gute ufitiye iyi band yanyu Praise the Lord? Ndakeneye ko dushika kure cyane tukamenyekesha ubutumwa ku buryo n'abari hirya no hino bumva ko baryohewe cyane boza tugafasha. Usanzwe uririmba ijwi rya kanga? Ndirimba ijwi rya mbere. Ni wewe ariko tuma biza biraryoha kwa cyane gose. Imana ikwezagire cyane, Imana ikwezagire. Okay, reka rero nsubire nsabe indirimbo imwe mushobora kuturirimbira ata muziki urimwo. Ata muziki urimwo kuko hari abantu biheka ku muziki. Reka ndabahe challenge ndabe ko dahora mu biryosha kubera ko muziki uzurababwira uti tugeze ngaha no ngaha. Mitegure rero mu turirimbire ako karirimbo kanyu ata muziki urimo. Yego. Izere Yesu wenyene. Twagiye. Twizere Yesu wenyene ashoboye kudukiza vyose niwe mukiza w'abantu agiye kudutwara vuba azoza nshuti tube maso twitegurire ukuza kwe ingoma ye ntizigera ihanguka azoza tumwitegure twizere Yesu wenyene ashoboye kudukiza vyose niwe mukiza w'abantu agiye kudutwara vuba azoza nshuti tube maso twitegurire ukuza kwe ingoma ye ntizigera ihanguka azoza tumwitegure bari babifise mu mitima ukuza kwe kwegereye vuba azoza nshuti tube maso azoza nshuti gutaruwa yacunguye bari babifise mu mitima kukuza kwe kwegereye vuba azoza nshuti tube maso azoza nshuti gutaruwa yacunguye. Amen. Praise the Lord. Okay. Jewe nariko ndabaha iyi challenge kugira ngo numve kumbure ko muca mutakaza ya style yanyu yo kuririmba. None ndozi mbyibisazi. Kubaye guterera igikere mu mazi. Ni nubuhinga mpora numva bavuga rero ngo bararirimba neza ba Adventiste nkavuga nti reka kwanguha ariko ubu ndabonye umuziki urimwo n'umuziki utarimwo byose ni impeccable ni Imana yabahezagiye rero yabahezagije ingabe dasanzwe JCTV ibabwiye ati kazi hanyuma kandi twipfuza kuzobandanya dukorana ni ikiganiro kisanzwe kihari citwa Natwe Turafise Impano n'abantu muri ko mudukurikirana muri mu mihinga itandukanye y'isi ukabufise impano ukabuzi kushaka kwishika imbere ukaburi ko hari ukabushaka ko nawe indirimbo zawe zigaragara ukabushaka no kuzisohora iyi nzu zose irabigushobotse. Okay, reka subire mbaze rero ikizigenza uyu mugwi mwavuze muti
twebwe turamaze gukora ibikorwa bitandukanye turamaze gushigikira ishengero mu bikorwa bitandukanye twarashigikira andi makorale turatanga amabroshire hirya no hino ivyo nibikorwa gusa tumaze gukora mu mezi atarenga 4 kandi bubona turi mugwi w'abantu bitwa ko bakira abanyeshure ariko Imana yadukoreye ibitangaza ni ibintu tutatwe twiteze mu gihe bamwe usanga bafise amafaranga ariko bakavuga ngo ni igikorwa kitoroshe ariko kandi mutwemereye ko n'amasanamu mushaka ko asohoka mufise uburyo bungana gute amamiliyoni mufise mu bubiko angana gute aya amamiliyoni ashatse kuvuga nibaze ko atari amarundi kuko iyo umuvyeyi ariko ararera umwana arategura n'ibizomurera none ubu mwebwe murashobora kuvuga muti twebwe mu kugira ngo izo ndirimbo zacu zija habona abantu bazibone zizokenera uburyo bunubu mwotubwira muti uburyo bukenerwa nubu canke twebwe twifuza ko tuzokoresha ubu ayo dufise naya ntererano nazo no kudusengera gusa canke ko murashobora mukubacishamo muti nta ukuboko kumwe ntikwimara uburyo ego murakoze uburyo bukenerwa muri studio bivanye n'indirimbo studio ibikoreramwo amahera bayikoreramwo iyi studio JC niyo dukoreramo natwe hama turifuza ko tugira kwihangiro tukagira ku gikorwa cyo gufasha abandi hari abantu tubana batishoboye nabo tutabana batishoboye gusa tukabona ko twogira umuhamagaro tugize ico turonka tukabafasha ariko uburyo hanini twokenera urazi umuntu akenera ibintu byinshi intererano yanyu nitwe tumenye ico dukora haba muri audio no muri visuel cyane mu gufasha abo bandi bantu Antwaita nanje ndamunganiye nk'umunganizi of course yes. Nkuko hari waruvuze ati intererano dukeneye nibaza yuko twavuze yuko turi bashasha kandi wabivuze no mu ntango yuko tuje gukorana na JCTV kuri twebwe turifuza ko tugera kure of course turifuza yuko ubutumwa bwacu impano zacu zigera kure abari hehe hanze hose y'igihugu bagafashwa biciye mu mwinzi indirimbo zacu tukazoza en fait ibikorwa byacu razi tuzoza tubicisha kuri JCTV ico rero dusaba abantu bariko baradukurekerana muri no mwanya muri live twobasaba icambere kugira ngo urumva tuvuge gute biri muzi biri ku nkono inkono biriko birabira urumva nyene injya zigerezishe kubera ko ntuzohava usanga babihejeje abandi usange inzarira kwishe canke ugiziki twashaka abataragira subscribe baje kuri JCTV bamanze bafite wonde kuri kajya kantu subscribe okay abatumva icyongereza nabo kitwa bagire kuri abone kugira ngo ibikorwa byacu canke ibikorwa byose bya JCTV bizoze birabashikira haki nyamba kumwanya kugira ngo natwebwe nitwa kuko nta kiringo twovuga ati ngo tuzobishira kwiki kiringo ariko batwitege vuba cyane igisasu cambere kiraza cindirimbo urufaya gw'indirimbo igisasu gikomakomeye kiri mu butumwa ariko ntimwe mwibaza ngo ni bya bindi bigize imisivuga bisasu ni indirimbo ziri mu butumwa bushushe yego of course reka rero nongere nsabe Alex ndamubaze wewe gerageje kuraba mu myaka 5 hii band uhabona gute uri kuragerageza kuraba imbere yaho jera habaja mu menshi no bivuga ko ariko gusangerageje kureba aho twahereye naho ubu tugeze mu myaka 5 tuzoba tugeze ku yindi ntambwe irengeye iyo turi kuno muzi iyo ntambwe we wiyumvira ni yihe iyo ntambo kuko umuntu arategereza kuba mu bintu atarabibamwe babivuga ngo construire des châteaux en Espagne ukabamengo uri muri 2027 kandi utarashikayo bivanye n'indoto ubona ufise bivanye n'indoto je mfise canke bagenzi bacu dufise nkuko turi umugumwe bizohari ibintu byiza cyane wewe urota ko muzoba mushitse kuki uri kuraraba wewe hanini twebwe nta terambere dukenera ituza ko twenyene canke ngo ibikorwa byiza bituza ko twenyene kimwe dusanzwe tuzi neza yuko ikidukora ni gikorwa Yesu Kristo yagize ntiyatujeje cyo kuvuga ubutumwa twifuza hanini ibikorwa byacu ko byozana benshi kuri Yesu Kristo kugira ubwo twiteguriye ukugaruka kwiwe twese tuze duhabwe ni nayo ndirimbo muhejeje kuririmba muvuga muti Yesu araje nibyo bikorwa bya harimo abantu bahora bavuga yuko kuvuga ngo Yesu araje ari gutera abantu bwoba niko mubibona mwebwe
none nyene araje abantu bamwitege Kuko, kandi ya, muriko muravuga urazi ko yuko yavuze bo yuko azoza nta muntu numwe azomenya umunsi n'isaha azoza nka kujya kwigisuma kuko urazi igisuma iyo kije Ego. ntigiguteguza ngo no urumva ni kwama twiteguye niyo mpamvu umuntu wese uza wumva ununo musi ubona ni umwanya turi ngaho woza wumva araje Okay. niyo mpamvu rero umuntu aca guma avuga ati araje neza cyane mu butumwa bwanyu mutanga mwiteguza abantu ko Yesu agiye kuza Imana ibahezagire cyane okay rero turiko turashika ku musozo w'iki kiganiro rero nagira nsabe umwe n'ubundi nakira abantu batatu ba akamubotera bariko badukurikirana akamubotera JCTV akamubotera undi muntu wese yoba ariko akurikirana ikiganiro canke uzi band Praise the Lord okay reka duhere kuri igeta ashobora kutubwira ati jewe ngerageje kumviriza ibikorwa byacu akamunotera bariko badukurikirana je ku kazina kanje nitwa Ndayikunda Igete hama akamunotera abantu bariko baradukurikirana nuko bodukurikirana boza kuri chain ya JC TV bakadukurikirana hama ibindi bakazibona mu nyuma ahubwo banyaragase baje bara ibintu Imana igahezagire cyane akamo ka Igete ushike kuri channel ya JCTV uco ugira ngo ke okay hanyuma dusubire tubaze urya niwe ataratubwira wewe nakahe kamo utanze kuba ariko baradukurikirana hama nanje ku mazina yanje nitwa Nizigama Chanceline hama akamonotera abantu bariko batumviriza nuko donc sinumva kuno novuga kubera kugerwa cyane yego no kubatera akamo bandanye bashira ko kajya kaboro Imana igahezagire mwese ngo mushireko tick kuri subscribe canke sabone reka hariho ubundi muntu atigeze avuga yitwa akazina kiwe ntako nibutse neza nawe nyine atubwire akamuyotera bariko badukurikirana nujya yambaye rouge nawe aca atubwira akamuyotera bariko baradukurikirana hama kazina kanje ni Munezero Nadia akamunotera bariko badukurikirana nuko bokomeza kuraba iyi kurare yacu bakakomeza gusunda kajya kano nyene yego yari gahezagire cyane amen okay hama kuzina nitwa Ingabire Claudine hama akamobo dutera nuko bokwama bakurikirana ibiriko birabera ku ihuriro TV ryacu yego ndabashime cyane ariko rero nk'abasanzwe barongoye abandi mwebwe muri make mwumvirije ya ututwamo twaba abantu murongoye mwebwe nk'abagabo n'abakegezi abakuru babo nakahe kamo muri rusange mwotera abantu muri rusange n'abariko baradukurikira ego ubwa mbere nibaze ko bamaze gufyonda reka tumaze tubashimire ku kuntu badukurikiranye live ukwiza kose abari live si audio ntibace biyumvira ngo ni audio turirimba uko muri audio hoho biza ari multiple yibi dukoze ngaha rero tubasabe hari usanga bagize jeme gusa canke ukagira comment ukashirako ariko partage ubikanka rero tubasabe asha mugerageze uburyo bwose vraiment turabikeneye nivyo dukeneye nizo ntererano zanyu mwebwe muri ko muraturaba kandi turabahaye ikaze cyane muri uyu mugwi wacu ntidukumira nta vyamoko navyo kuraba nguri muremure canke mugufi urabona ko harimo barebare muri twebwe n'abagufi n'abapane kote barinjira oya n'abadventiste gusa b'umusi w'indwi ego murakoze okay reka Clarisse rero acarangiza turangiriza nakamo kanyuma anawatera mu gushigikira bien sûr umushefu wiwe murakoze hama ubwa mbere nanje muco nomanza kuvuga nomanza gusaba ariko baradukurikirana bose aho baherereye hose aba mu gihugu canke hanze y'igihugu murabona turumugwi w'abakobwa n'abahungu kandi turacara abajene icambere nubwo bijya byose twasavye canke to twifuza kugera ko vyose atamasengesho nta kintu na kimwe gishobora gukora twashaka tubasabe mu dusengere kuko urabizi ibintu vy'imigwi harazamwe ibintu bicanishamwe abantu twashaka mu dusengere amasengesho yanyu namwe yogira icakoze kinini cane mu gushigikira Praise the Lord band tukagera aho kwihangiro dushaka hama ikindi naco nkuko babivuze ni ngugira sabone mukagira partage nyinshi cyane iki kiganiro kigere kure ndabasavye kuko niho abantu bashaka gukurikirana ibintu vyacu bazobibona neza bagire sabone bama partage na like na commentaire ko vyagenze nkuko umuchifu yarabivuze iyi ni live basha nukuri turabizeje bitangaza
ni urumva live ni live kandi baraza kwishima of course hama murakoze nta birefu novuga neza yes murakoze cyane tubakengurukire twari kumwe na bende ya Praise the Lord n'abantu badasanzwe cyane bagerageje kwerekana impano zidasanzwe zo kuririmba amajwi ameze neza cyane uri kurayumviriza mu Giswahili bavuga ni sauti nyororo no kuvuga ngo namaji ashobora gutuma wumva usamaye igihe woba uri kurateka ibifungurwa byawe ugasanga wazigije ariko kandi namaji ashobora kugutuma mwe muyera yururuka muri wewe okay rero ni band yitwa Praise the Lord yari duteramishije ku mugoroba ariko twibutse yuko abariko badukurikirana abari ngaho muri Kenya mu Rwanda muri Kongo n'abari muri Tanzania bo ni hafi ni bihugu bibanye ariko kandi JCTV iragenda igashikana muri leta zunze ubumwe za Amerika Toronto ni nkimuhira ishitse muri Texas badukurikirana ukuri kwamye isi yose bariko badukurikirana rero tubibutse ko umuntu wese afise impano yo kuririmba tumuhaye kaze kuri JCTV nino ngaha turangirije ikiganiro cyacu n'aba bantu badasanzwe mugwi w'abasore n'inkumi tuvuze tuti ciao ciao sinzi rero kumbure abadventiste bacha babanza gusenga kugira barangize dusabe mushiki wacu Chanceline c'est Chanceline c'est qui okay Chanceline dusengere hanyuma turangize dusenge data tusubimije turagushimira kuno abanye natwe muri iki kiganiro tukaba tukigejeje aha turi muntu bwawe n'ibyo gucubahira turakwetse data integuro yacu uzobane nacu turabajene urabizi ariko ndagusabye data uza kutube hafi muri byose na hose data turakwetse nije isi uzobane nayo muri byose na hose tugusabye data ubwo tugiye kuva ngaha urane natwe abaza gusigara ngaha usigare nabo tuzokongera guhuza turi muntu bwawe mu izina ry'uwaducunga Yesu Kristo tubisabye amen